Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Walter Kwizera. Amahoro wanyu kuri mwebwe mwese mwahisemo gukurikira radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 18 Rusama umwaka wa 2026. Kaze muri ano makuru twabateguriye, ariko munyemerere ndahere ku ngingo nkuru ziyagize. Ukutumvikana mu vya politike kurabandanya kwibonekeza mu gihugu, aho abanywanyi b'umugambwe CNL uramutswa agatorwa asaba ariko bagirwa ko iterabwoba n'imbonerakure, mbere bakanasinzikarizwa ubuzima. Amazi meza amazimisi yabaye umuzi wibuye mu gisagara ca Ngozi, abishoboye bayagura igiciro cy'umurengera, nayo umunyagihugu nciyaho akikora ku mazi yo mu myonga. Navyo nyene twabibateguriye muri ano makuru. Na mu bijanye n'inyi naho bukera Burundi buzomenya umugwi w'ibihugu buzoba burimwo mu bijanye no kurondera itike y'inkino z'igikombe ca Afrika. Turanababwira nuko vyagenze mu nkino za basketball zeruka kubera mu gisagara ca Bujumbura. Iyi yari incamake mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Nongeye kubaramutsa, ari makuru tuyahere mu bijanye n'agateka kazi na muntu. Abanywanyi b'umugambwe CNL ishami rya Gatorwa asa muri zone Nyagatovu komine Tangara mu ntara ya Butanyerera bariko bagirwa kiterabwoba n'urwaruka rw'imbonerakure. Umwe muri abo banywanyi akaba yarakubiswa arashaya kuri uyu wa Mungu uheze, abandi nabo bakaba bamaze kugabishwa kugira bikunde binjire mu mugambwe CNDD FDD. Ino nkuru tuyibaze Hervé Niyuhire. Abanywanyi b'umugambwe CNL ishami ry'umushingamateka Agatogwasa bavuga ko bari kwagirwa ko iterabwoba harimo no kubagugwa nabo ku mutumba Mashiti muri zone Nyagatovu komine ya Tangara mu ntara ya Butanyerera. Nk'uko isoko ryacu ribivuga, umukuru w'umugambwe CNDD FDD ku mutumba Hayindangabo Pierre ari kumwe n'izindi mbonerakure kuri uyu wa Mungu bagirije umunywanyi wa CNL gukubita umwana w'umubanyi, agirwa ko arakubitwa acibwa n'amande. Umukuru w'umugambwe ku mutumba CNDD yitwa Hayindangabo Pierre yaje ku rugo rw'inyankamugayo Ndinze Meshi Gasipari amusaba yuko yosohoka akava mu nzu ngo bavugane. Hanyuma uwo Gasipari amaze gusohoka uwo Hayindangabo Pierre amujana, ariko gato yaciye ahamagara imbonerakure yitwa Deogracias bamujana ahantu ku Karigara impande y'ivuriro cyaho bita kwikona, bamwagiriza amakosa atakoze ngo yakubise umwana w'umubanyi, none ngo abwiza gucibwa amande kandi biteko yinjiye mu mugambwe CNDD FDD ku nguvu. Nk'uko isoko ryacu ribandanya ritumenyesha, uwo munywanyi wa CNL ishami rya Gwasa yahabwiye asaba kwinjira mu mugambwe CNDD FDD ku nguvu, naho we yavyanse. Amagenda yanyo ameze nk'ucyagaga gato bamujana ahantu batangwa kumukubita buyoka, bamwemeza yuko abwiza kwinjira mu mugambwe CNDD FDD ku nguvu kandi biteko atangishwe n'amande. Ni kuvuga abaca mukura impuzu yari yambaye agapira, bamwambika umupira w'umugambwe CNDD FDD, ndetse ni nawe yatashe yambaye baca bamukomera amashyi menshi ngo yinjire mu mugambwe CNDD FDD kandi yabikoze ku nguvu. N'amande yarase kuyatanga aravuga ati jewe nta mahera mfite jewe nobaha, ngo uragurisha bayaduha. Muri kino gihe rero abo banywanyi ba CNL muri yo zone Nyagatovu bari kubaterwa ubwoba, babwirwa n'abajeje intwaro n'imbonerakure ko atamusenere bakeneye kumva muri ako gace. Kugeza n'isaha rero inyankamugayo hirya no hino ziriko ziraterwa ubwoba, na cane cane muri ako gace k'Inyagatovu. Ababirimwo ni umukuru w'umutumba mu ntwaro, ni umukuru w'umugambwe kuwo mutumba, hamwe n'izindi mbonerakure rero zo ngaho hirya no hino mu kibano, bavuga yuko badakeneye umuntu yitwa umuseneri mwako karere kiwabo na cyane muri zone Nyagatovu. Ndetse n'inyankamugayo
zimwe zimwe ziragabishwa ngo aho mu karere ngo ntibikunda ngo nibabimenye ngo n'abandi bavyumvireho. Uruganda rwa RPA rurashobora kuronka Jean Pierre Ndikujyayo musana wa komine Tangara kugira agire ico avuze ku bijanye n'aho gatotezo kariko gakorerwa abanywanyi ba CNR muri komine arongoye. Hervé Yuhire urakoze. Mu bijanye n'umutekano abantu batatu ni uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bishwe muri indwi twaraye dusozereye mu ntara zitatu mu zigize igihugu. Uko ari batatu bishwe mu buryo butandukanye nk'uko tubibwirwa na Emmanuel Ndayishimiye. Uwa mbere uruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe n'uwo mu ntara ya Bujumbura yitwa Niyongabo Eric. Yishwe arashwe n'abapolisi igihe bari baje gufata umunyagihugu wo ku mutumba Samwe zone Rugombo muri komine Cibitoke ku munsi wa Kanohezi. Ico gihe nk'uko aya makuru abandanya bivuga abanyagihugu bari banse ko uwo munyagihugu afatwa kuko atamutaye wo kumufata bari bafise kandi yari amasaha y'ijoro. Ico gihe ngo haciye abakajagari abapolisi bararasa abanyagihugu barayanyaga. Uwa kabiri yishwe muri indwi turangije n'umukenyezi yitwa Nzeyimana Petroni w'imyaka 60 yatoye ikiziga iruwande y'ibarabara hafi y'ikiraro ku mutumba Maza muri komine Gishubi mu ntara ya Gitega ku wa kabiri uheze. Amakuru ava muri komine Gishubi avuga ko ikiziga cari gifise ibikomere mu maso. Aya makuru abandanya avuga ko uwo mutamakazi yishwe n'abantu bamutegereye atashe. Mu muryango wiwe basaba amatohoza kugira hamenyekane uwishuwa. Uwa gatatu uruganda rwa RPA rwamenye yishwe n'uwo mu ntara ya Burunga. N'umutama yishwe atemagujwe imipanga n'umuhungu wiwe muri zone Mukubano ya komine Nyanza kuwa mbere uheze. Amakuru ava Nyanza avuga ko uwo muhungu yishe umuvyeyi wiwe amuhora ko yanse gukotesha ibigazi kugira muronkere amafaranga mushikana mu gihugu ca Dubai kurondera ubuzima. Uwo muhungu na nyina barafashwe n'igipolisi ca Nyanza. Emmanuel Ndayishimiye urakenuye. Mukanya tubayagira yavugwa mu gisata c'intwaro. Tubandanye nano makuru ni inkurikiye ku masonga. Kuva kuri uwa mbere ikigo Buha ntikikiramutwa ibikorwa byo kubaka inyubako zo kororerwamwo inkwavu. Ico kigo cyariko kirubaka muri komine Karusi intara ya Gitega. Ivyo bikorwa byahagaritswe n'umukuru w'igihugu aho yari yaramutse agendera iyo komine agasanga mu kiringo c'imyaka 3 iheze ikigo Buha kiriko kirubaka iyo nyubako atani cya kabiri cayo kiraheza kubaka kandi kimaze gukoresha amafaranga arenga miliyaridi 2 z'amarundi. Evariste Ndayishimiye akaba yaciye iki kigo Buha gukinjura muri ivyo bikorwa yongera yishinga kurondera abandi bazobandanya iyo nyubako kandi bayiheze mu kiringo gito. Tukiri mu by'intwari bereye n'ubu nyene kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asa n'ushaka kwiyeza imbere y'abanyagihugu ko dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu ataco yoyibazwa ko mu nyisha atangira ico kibazo harimo kwihinyuza ibigaragaza ukuri guke kuri muri izo nyishu atanga. Ines Gakiza mwidonido. Prezida Evariste Ndayishimiye ari mu mwaka wiwe wa 6 atwara Burundi yipakiza mu ngenda jamwe rya nino kwisi kandi igihugu vyitwa ko gifise indege yo mureruye. Ikibazo ciyo ndege aho kucicarira ngo gitorega umuti mu nyisha tanga womenga gisa nikirengeye ubushobozi bwiwe nk'umukuru w'igihugu. Ingeze kibugo bire. Ega neno karige bimubira yuko uburongozi bw'igihugu ari Imana. Ivuze iti kiraba gice kiba. Imana kuko nivuga iti iki kibeho gice kiba. Mukamwana w'umuntu avuga ati have nkore ndariko ndashakuri. Washaka no buturari ha parking. Hari abayera ategerezwa kugira ngo ivyo byose bishike. Ukwipakiza k'umukuru w'igihugu bitwara uburyo bwinshi cane. Niyo parking avuga ko Burundi buriha haraheze hafi imyaka 10 igatwara ubundi. Ariko ivyo byose uramutswe igihugu asa n'ubifata minenegwe nimba atari ukwiteza utunyoni. Mu nyisha tanga asa nkaho atarajwe ishinga n'ubwo buryo bw'igihugu buriko burahatikirira. Iyi myaka indege Gulfstream G4 imaze ihagaze ku kibuga c'indege co mu gisagara ca Madrid. President Ndayishimiye yasiguye ko byatumwe nuko uwatwaye impapuro zayo bamubuze. Tegereza kuva Madrid igende mu Bwongereza. Kugira iveho itegereza kuba ifise amadokima. Warafise amadokima twaramubuze n'ubaguma yerera. Ahigitangaje muri iyo dossier kinagaragaza ko habuze ukuri mu vy'umukuru w'igihugu yashikirije nuko avuga yabuzwe irengero hagera havuga ko bavugana ngo ni nawe yamusiguriye ingene iyo ndege yakuwe mu Burundi. Abakurikiranye iyo dossier iyo ndege si twebwe
tuzoja kubaza ujya wabo muri ACB wari chef de cabinet nawe umubajije ngo jewe ngurumva ngo bayikurikiranye ngo nibanaka ukabona uwo naka yari umukonsire uwo naka akakubwira ngo urumva ngo indege ngo twaciye tubona yuko yoza iyo nyene ariyo iziritunganya entretien yayo ikaba ari amahera iciye ati nico gituma twayijanye tugomba abayicisha amahera abadondagura ko bamuhererekanye Prezida Ndayishimiye bose abafise kububasha uwo mutegetsi avuga ko yari chef de cabinet ni General Alain Guillaume Bunyoni yabaye umushikiranganje wiwe wa mbere ikiringo c'imyaka 2 mu ntango z'ubutegetsi bwiwe uwo mukonsul nuwaserukira Burundi muri Afrika y'uburengero Ambassadeur Sherifa Idara uyu ni nawe afise impapuro z'iyo ndege Prezida Ndayishimiye yari yavuze ko babuze aho umuntu akibaza nimba Prezida Ndayishimiye yasigaye arabura irengero rya Ambassadeur Aidara amaze kumusigurira icakuye mu Burundi iyo ndege canke amaze kumukura mu mabanga yararimwo ico bikoze uramutwa igihugu asa nk'ushaka kwiyeza kubijanye n'iyo dossier President Ndayishimiye yagize ati igikuru kizatanzobwira ngo nabaririnde kuri telefone yiwe yahaye abarundi radio RPA twararondeye President Ndayishimiye tumubaza ku kibazo cy'iyi ndege indwi yaraheze asoma ubutumwa bwacu ariko atishura duhamagaye ntiyitavye twararondeye umuvugizi wiwe Girene Rosine Gatoni n'umuvugizi wa leta Jerome Niyonzima bose nta numwe yishuye ubutumwa bwacu canke ngo anitabe uko biri kose President Ndayishimiye yo kwibuka ko ibibazo bihanze igihugu bibazwa uwukiramutswa kanatsinda abandaniriza aho we yakoreye mu ngata yaragejeje n'ivyo by'iyo ndege biri mu byo ajejwe gutorera umuti kandi umunsi urizina abarundi bazobimubaza na cane ko ababiri inyuma abazi neza Inesi Gakiza urakoze abarimyi b'ibigori basanzwe bashorera umwimbu wabo mwishirahamwe Anagesa babandanya kwidogera ico kigo bavuga ko kibatevya kubishura kandi kico kigo gisubira kubagurisha ko ibigori vyabo nyene vyamaze kononekara kubera uburyo bubi bwo kubibungabunga mu bubiko kurikira bo mu barimyi b'ibigori baganiriye na radio RPA Ibintu vya Anagesa vyuma tuziye nabi kuko turarindira ko bagura ko bigura bicera barindira ko birindira kubungwa ntawe uzi igituma ubu ibigori byabungiwe aho twavyimbuye kuba bamwe batubika imwimbu zitugarukeko bahengera vyababuranye muri Anagesa bagaca bagarukana utubari two tubigura tugura ivyaboze bitwicira amagara niba naho ibitungwa n'ibitungwa navyo bikeneye kuronka ingaburo nziza n'uturunga amatwa dushimira ko ari biboreye mu masitoke ya Anagesa aho babiguriye aho bazitose numva rero ivyo birindiriye kugaruka kuri twebwe baca batubesha ngo ni umwimbu batubikiye ngo ntitugure ku giciro kizimbutse rero leta nireke kwitoza utunyoni ivugisha ukuri aho kuri nta mahera yategekanije kugira ngo hemba abarimyi bashoye muri Anagesa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu amakuru mu Kirundi arabandanya narabibutse ko mushobora kuronka n'ayandi makuru nk'aya mukiye kubingangurukana bumenyi aribwo wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI mukanya turatandukira igisata c'imibano RPA Muko nari nawe babwiye mu ntango zano makuru harakirindwa irenga havuga ubukene bw'amazi budasanzwe mu gisagara ca Ngozi no mu micungararo yaco abafise amazu yakira ingenzi bavuga ko bakoresha amafaranga arenga 30 ku munsi iyo kuvoma amazi abanyagihugu nabo bakagenda hafi isaha yose bavoma kure mu myonga Remindera Gakura arabitubwira mu makartier ya Gabiro Muremera Shikiro Rubuye Kinyami no mu bice vya Gahwazi Camugani na Vyegwa abanyagihugu baguma batemberana amabido n'ibindi bivomesho bahiga hoba hari amazi meza aho baronsa amazi ibidimwe amaritiro 200 bayigura kuva ku mafaranga 300 gushika ku gihumbi abahombera cane n'abafise amazu yakira ingenzi aho usanga ku munsi umwe bakoresha amazi aguzwe amafaranga 3000 canke arenga bivanye n'ingenzi bakiriye uko zingana mu mazu y'uburiro mu miryango canke ahandi bakeneye amazi menshi
bo bakoresha amakinga ukuvoma amazi ariko y'imihana aho usanga bagenda isaha irenga kugira ngo bashikire ibito canke imyonga ahava amazi atari meza na gatoya. Imyidogo ni myinshi mu migwi ya WhatsApp abo mu makartier atandukanye aho baguma basaba Regideso canke abayobozi bayo kubanguka mu kubaha amazi meza, ariko abo bayobozi bakavuga ko ingorane nyamukuru ari imashini ziduza amazi zikena umuyaga nkuba maze gukwiragiza amazi mu gisagara kiguma caguka kikaba ingorane. Abayobozi ba Regideso mu ntara zo mu buraruko bw'u Burundi bavuga ko umuyaga nkuba ucikagurika ariko kibazo kiba hanze, ariko amakuru ava mu begeye Regideso avuga ko ari pomo yaduza amazi menshi yakuwe Ngozi ijanwa mu kandi karere bisabwe n'abategetsi bakomeye. Inyuma y'umwaka urenga batware batwaye iyo pomo, kibazo cikena ry'amazi kiguma kibangamiye abanyagihugu. Remi Nderagakura mu bijanye n'inkino mwari mwavyumvise mu ncamake kuri no wa kabiri Burundi buzomenya umugwi buzoba burimwo mu nzira yo kurondera itike igana mu gikombe ca Afrika c'umupira w'amaguru cyo mu mwaka wa 2027. Muri basketball naho mu nkino zo gusubiriza zatanguye kuwa gatandatu Dinamo yatsinze Urunani ku manota 65 kuri 58. Desire Hatungimana yabiduteguriye. Ugo rukino hagati ya Dinamo n'Urunani rwo gutanguza igice cya kabiri cy'ihiganwa rya basketball rwari rwitezwe cyane n'abakunzi b'iyo migwi isanzwe ikebana cyane. Mu rukino rubanza Urunani rwari rwatsinze Dinamo, ikaba yari yarahiye irarengwa ko itegerezwa kwihora nayo ikanezereza abakunzi bayo. Niko vyagiye kugenda kuko Dinamo yinjiye mu rukino hakiri kare irangiza agace ka mbere ifise amanota 21 kuri 19. Agace ka kabiri karayorohera cyane igasoza ifise amanota 29. Igice cya mbere c'urukino kiza kurangira ari amanota 41 ya Dinamo kuri 28 y'Urunani. Mu gice cya kabiri c'urukino Urunani rwatsinze mu gace ka gatatu ku manota 18 kuri 11, eka n'agace ka kane Urunani rwagatsinda ku manota 16 kuri 13. Naho Urunani ari rwatsinze igice kigira kabiri c'urukino, Dinamo yabarusha amanota 13 bakaba batashoboye kuyakuramwo, gutyo batahukana intsinzi itoroshe ku manota 65 kuri 58. Intsinzi yahimbaye cyane abakunzi ba Dinamo. Umukinyi wa Dinamo yamuka muri Cameroon Etienne Tametong niwe yatsinze amanota menshi 21 muri urwo rukino. Iyo migwi ku munsi w'Imana yari ifite izindi nkino aho Dinamo yatsinze Remesha ku manota 72 kuri 66, na Urunani rutsinda Rezipo ku manota 67 kuri 39. Iyo migwi kugeza ubu niyo biboneka ko izogwanira igikombe cy'uno mwaka nk'uko bimaze imyaka bigenda. Mu zindi nkino zabaye Young Eagles yatsinze Muzinga ku manota 60 kuri 56, Tigers yatsinze Aigle Noir ku manota 73 kuri 67, nayo New Star ikaba yatsinze Lion Team ku manota 106 kuri 51. Mu mupira w'amaguru naho kuri no wa kabiri igenekezo rya 19 Afrika nzima izobihanze amaso tombora izogena uko imigwi izohura mu matsinda yo kurondera ibihugu bizitabira igikombe ca Afrika mu mwaka wa 2027. Uburundi buri ivyo bihugu bihanze amaso iyo tombora. Ikigaragara nuko Uburundi bugiye kuzoja mu itsinda ritoroshe kuko buri mu nkangara igira kane, ibisigura ko buzotombora ibihugu bitatu bikomeye kuburusha. Ibihugu 48 bizoshigwa mu matsinda 12 y'imigwi inine buri tsinda. Imigwi izoba iya mbere buri tsinda, kongera ko imigwi itatu myiza yabaye iya kabiri, kongera ko ibihugu vya Uganda, Tanzania na Kenya bizakira izo nkino izobironse itike yo kwitabira izo nkino. Iyindi migwi yabaye ya kabiri izohura mu nkino zibiri, urutangura no gusubiriza kugira ibihugu bikwire 24 bizoba biri muri ico gikombe ca Afrika kizobera muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko kuva itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu gushika itariki 17 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 2027. Urakoze nawe Desire Hatungimana. Tukivuga ibijanye n'inkino mu gisata c'abigeme naho imyitegurira abandanya kubigeme batarakwiza imyaka 17 mu nkino zo kurondera imigwi izitabira igikombe c'isi. Uwo mugwi umenyerezwa na Amarse Niyongabo uzotana mu mitwe na Ethiopia itariki 25 za kuno kwezi kwa Rusama umwaka wa 2026. Urukino rwo gusubiriza rubere ku kibuga Intwari inyuma y'indwi imwe gusa. Ku ntambwe ya mbere Uburundi bwasezereye igihugu ca Malawi. Nino ngaje nsozerera ano makuru nariko ndabashikiriza. Nshimiye mwebwe mwese mware muduteze yomi, nyengurukire na bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo ano makuru aboneke. Nibagiye n'abahinga b'ivyuma batumya no majwi bashikira atankomanzi. Walter Kwizera nije mware kumwe kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza amahoro y'Imana mu banyu no mu byanyu. Imana irinde Burundi n'abarundi na gahwana.